Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uteze amatwi iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe ivyigwa bitandukanye umwami wacu Yesu Kristo yigishirije ku musozi. Uyu munsi turaba ingene Yesu afise ububasha bwo gushitsa ivyo yigishije ari ku musozi. Matayo yerekana ibitangaza bitari bike vyerekana ko Yesu Kristo afise ububasha bwo gushitsa amabwirizwa yose. Uyu munsi tukaba twishimikiza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba c'8, turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa 17. Umukristo wese kugira ngo yitondere amabwirizwa ya Yesu Kristo akwiye kuba ari kumwe na Yesu Kristo. Nico gituma Yesu yasobanuriye abizera ati kuko ataco mushobora gukora mutamfise, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15 umurongo wa 5. Nagomba rero mugenzi kumenya ko wewe nanje ataco dushobora gukora mu nkomezi zacu cohimbara Imana tutari kumwe na Yesu Kristo. Ku murongo w'indwi wo muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15, Yesu yabandanije avuga ati nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ubu musi rero Yesu Kristo akorera muri mpwemu yera yarungitse mw'isi kugira ngo adufashe kurangura ivyo tudashobora. Igihe umwami Yesu yari ku musozi yigishije amabwirizwa azokora mu bwami bwiwe. Ubu naho mu gihimba c'8 Matayo atubwira ko umwami Yesu yamanutse ava ku musozi agakora ibitangaza 12. Ibi vyerekana ko niyaza kuganza ngaha ku isi azoba afise ububasha bwo gushitsa amabwirizwa y'ubwami. Mu gihimba c'8 n'c'9 Matayo atubwira ibitangaza 12 umwami Yesu yakoze. Naho Matayo atatubwira ibitangaza byose Yesu yakoze vyerekana ububasha bw'ubwami, atubwira ivyo bitangaza yakoze uko bikurikirana. Reka turabe ibitangaza 6 biri muri iki gihimba c'8. Ku murongo wa 3 tubonamwo Yesu akiza umunyamibembe amukozeko acarakira. Ku murongo wa 13 naho tubonamwo igitangaza ca 2 aho Yesu yakiza umushumba w'intwazangabo. Umurongo wa 15 naho tubonamwo igitangaza ca 3 aho Yesu yakijije inabukwe wa Petero yaramukozeko atewe n'umururumbo ucurahera. Igitangaza kigira 4 tugisanga ku murongo wa 16 naho Yesu yasenda abadayimoni. Igitangaza kigira 5 naco tukibona ku murongo wa 26 ni ingene Yesu yahagaritse inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Ku murongo wa 32 niho tubona igitangaza ca 6 naho Yesu yasenda abadayimoni mu bantu 2. Yesu rero amaze kumanuka wa musozi yagendagenze mu bice bitandukanye akora ibitangaza. Reka turabe ingene vyagenze muri iki gihimba c'8 umurongo wa mbere haravuga ngo amanutse uwo musozi ishengero rinini riramukurikira. Birumvikana ko Yesu yari umwami kuko dusoma ko ishengero ryinshi ryamukurikiye avuye ku musozi kugira ngo ababwire ingene bokurikiza amabwirizwa yarahejeje kubigishiriza kuri uwo musozi. Kandi
kugira ngo barabe ko na Yesu afise ububasha bwo gukurikiza ayo mabwirizwa. Turabe ingene Yesu yerekanye ububasha afise mu gukiza umunyamibembe. Mu gihimba c'8 umurongo wa 2 havuga ngo, maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mwami, ukunze woshobora kumpumanura. Muri Bibiliya, imibembe yari indwara imaramaza, kuko umuntu ayigwaye yacaba igicibwa mu muryango no mu ntara yose abamwo. Igihe rero uwo munyamibembe yaza kuri Yesu, ntiyasavye ngo urampumanura, canke ngo mbega urashobora kumpumanura. Ariko tubona ingene yakoresheje amajambo arimwo guca bugufi n'ivyizigiro vy'uko Yesu abikunze yomukiza. Mu mvugo yiwe nta kibazo kirimwo, harimwo ukwizera. Ako kanya nyene Yesu aramwishura ati, ndakunze humanuka. Keshi iyo dusaba, ntidusaba ukugomba kw'Imana ngo kube ariko gukoreka. Igihe dusaba ukugomba kwayo, ivyo dusaba iraheza ikabikora. Imibembe mu gihe ca Yesu Kristo ni nka sida muri iki gihe, kuko ntiyakira, kandi yatuma uwuyigwaye abantu bagerageza kumuca kure. Turazi yuko ariko vyari bimeze iyo ngwara ya sida igitangura gutera. Ahari ubudasa nuko keshi sida umuntu ayigwara ayikwegeye kubera ugushurashura canke kutitaho impanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Egome, ntitugomba kuvuga yuko sida yandura muri izo nzira gusa, ariko tuvuze ngo mu buryo bwinshi ica muri izo nzira. Yesu ntiyatinya kwegera no gukora ku bagwaye, kuko we yarazi ko indwara yose yazanywe mw'isi n'icaha. N'abagwaye sida agomba kubakorako akoresheje ibiganza by'abantu biwe, nabo nyene barashobora gukira mu izina rya Yesu. N'abagwaye sida agomba kubakorako akoresheje ibiganza by'abantu biwe, kandi barakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndibaza mugenzi uriko uratwumviriza ko intahe zabo Yesu yakijije sida umaze kuzumva, canke umaze no kubona abo Yesu yakoreye ico gitangaza. Uriteguye gukoreshwa muri ubwo buryo bwo kuzana abantu kuri Yesu? Benshi bariko barapfira mu vyaha, ariko Yesu arashoboye kandi agomba kubakiza. Iyo ntwazangabo nayo yari ifise ingabo 100 yategeka. Ico gihe Abayuda baranka cane Abaroma, ariko Imana yo ntigira nkunzi na gatoya ngo yanke umuntu uwo ari we wese. Ukwizera k'uwo musirikare kwatumye aronka ico yasavye. Imana ntimeze nk'umuntu. Ukugomba kw'Imana gukwiye kuza ubwa mbere iyo twigisha. Ingorane dufise nuko iyo dusaba Imana tuvuga tuti, mwami, dukorera ibi kuko tugomba kubikora. Ariko umunyamibembe yavuze ati, mwami, ndazi kubishobora, ariko mbega urabikunze? Ivyo dusaba vyose dukwiye kurindira ukugomba kw'Imana. Keshi dusaba ngo Mana tugirira ibi n'ibi, ariko tukibagira kwizi ivyo dukennye. Igihe cose dusavye Imana ibikunze iratwishura. Ku murongo ugira 3 dusoma ngo, Yesu aramvura ukuboko amukorako ati, ndakunze humanuka. Imana ishimwe. Buno nyene acakira imibembe yiwe. Kubera ko imibembe yari indwara yandukira, Yesu yari kwandura kuko nawe yaramukozeko. Ariko Yesu naho yamukozeko ntiyandukiwe n'iyo mibembe. Uwo munyamibembe rero ntiyari afise indwara y'umubiri gusa, yari afise n'izindi ngorane mu vyiyumviro vyiwe, kuko kumbure yari amaze iminsi ari mu gahinga ka wenyene, ata muntu n'umwe amuramutsa muri ka gahinga bavuga ngo na gahinga ka Nyaganande. Mugabo abonye Yesu aciye aho yarari, aramubwira ati, mwami, ukunze woshobora kumpumanura. Yesu yaciye abikunda, amukorako aramuhumanura.
Iyo ni inkuru nziza mugenzi, Yesu akwiye guhererwa icubahiro. Kubona Yesu akoze kuri uwo munyamibembe cari ikintu gikomeye kuri we, vyerekana ko amukijije kandi amuronkeje n'uburenganzira bwo gusubira mu muryango wiwe. Yesu amaze kumukorako, ubwo nyene imibembe yaciye imuvako, acaba umuntu ahumanutse. Ku murongo wa 3 Matayo asozera avuga ati, buno nyene aca akira imibembe yiwe. Haleluya. Ku murongo wa 4 naho havuga ngo Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwubibwira, ariko genda wireke umuherezi, utanga ishikanwa ryagezwe na Mose, ribe ikimenyetso kibabera icabona. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, tubona uwo mugabo asimba afise umunezero mwinshi, kandi yaciye agenda abwira uwo bahwanye wese ati, nakize nakize. Kubera ubwinshi bw'abantu bamukurikira, Yesu yaciye ava aho hantu agenda ahandi. Ubu naho turabe ingene Yesu yakijije umushumba w'intwazangabo y'umusoda. Igihimba c'8 umurongo wa 5 haravuga ngo, ashitse i Kaperinaumu haza umukuru w'abasoda 100 aramwinginga. Igituma uwo mukuru w'abasoda yaje kuri Yesu, ngira ngo yari yarumvise ingene yakijije wa munyamibembe. Umenye ko uwo mukuru w'abasoda yari umunyamahanga w'umuroma. Niwumve ingene uwo musoda yabwiye Yesu ku murongo wa 6 ati, mwami wanje, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu arasinzikaye gose. Yesu nawe aramwishura ati, ndaje kumukiza. Uwo muhungu yaragwaye cane, kuko n'umuvyeyi wiwe yavuze ati, aryamye mu nzu arasinzikaye cane. Umurongo w'8 uwo mukuru w'abasoda aramwishura ati, mwami, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, fise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ntigenda aragenda, n'uwundi ntingwino akaza, nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora. Uko niko tubisoma ku murongo w'7 kugeza ku w'9. Umukuru w'abasoda amaze kubona Yesu, yamubonyemwo ububasha bwo gukiza indwara z'imibiri. Nico gituma yamusavye gukiza umuhungu wiwe. Yesu yumvise ivy'iyo ntwazangabo yavuze, vyaramutangaje. Abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Yesu yatangajwe n'ukwizera k'uwo mugabisha w'abasoda, kandi yari umunyamahanga atazi ibya Yesu. Ariko Abisirayeli bari babizi, ntibari bafise ukwizera nk'uko. Ku murongo wa 11 Yesu abandanya kuvuga ati, ndababwira yuko benshi bazoza bavuye mu buseruko no mu burengero, bazokwicara basangire na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu agomba kuvuga ko abazokwitondera amajambo yiwe bazokwicarana na basekuruza bacu, aribo Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bwo mw'ijuru, bateko basangire. Mbega umunezero wo kwifuzwa mugenzi! Uwo wese yizera Yesu Kristo afise ikibanza mu bwami bwiwe. Uwemera ko Yesu aba umukiza wiwe arakira. Kubwo kwizera k'uwo mukuru w'abasoda, Yesu yamubwiye ati, igire bikubere nk'uko wizeye. Nuko wa muhungu acakira uwo mwanya. Niko tubisoma ku murongo wa 13. Yesu rero yakijije uwo muhungu atarinze kumukorako, nk'uko yabanje gukora kuri wa munyamibembe. Yamukijije ari kure, mbere atanamubona. Imana rero ikora uko igomba. Ikizwi cyo kandi kiboneka nuko ishobora byose. Haleluya. N'ivy'iwawe mugenzi, Yesu arabishobora. Aho nyene uri yohagusanga akagukorera igitangaza niwamwizera. Kandi Yesu akora ibitangaza mu buryo butandukanye. Ubu naho reka turabe ingene Yesu yakijije n'abakwe wa Petero. Igihimba c'8 murongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo, Yesu yinjiye mu nzu kwa Petero, abona inabukwa aryamye afashwe n'inyonko.
amukora ku kuboko, inyonko ikiramuvako, aravyuka aramuzimana. Yesu abonye inabuko wa Petero aryamye agwaye, yaciye amukorako aramukiza. Ubwa mbere Yesu yakijije umunyamibembe, hanyuma yakijije ikimuga, ubu naho akijije uwugwaye inyonko. Igihe Yesu yakiza inabuko wa Petero, yarakoze igitangaza kigira gatatu. Igihimba c'umunani umurongo wa 16 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo atubwira igitangaza kigira kane Yesu yakoze, nk'uko dusoma havuga ngo, ku mugoroba bamuzanira benshi binjiwemo n'abadayimoni. Izo mpwemu mbi azirukanisha ijambo, akiza abari bagwaye bose. Kuri uwo munsi Yesu yakijije ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Sabinjiwemo na dayimoni gusa yakijije, ariko harimwo impumyi, abagendana ubumuga, abatumva, n'abandi bari basinzikajwe n'izindi ndwara. Abasi ba Yesu bo nta na kimwe bavuze cerekeye ibitangaza yakora. Igihimba c'umunani umurongo wa 17, Matayo avuga ati, ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya biboneke, ngo ubwiwe niwe yatwara ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Uwo murongo Matayo yanditse yawukuye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igihimba ca 53 umurongo wa 4, havuga ngo, nukuri ni zacu ntimba yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Umurongo wa 5 naho Yesaya avuga ngo, yamara yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo vyacu, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyidukiza. Muri uwo murongo Matayo agomba kutubwira ko Yesu yadukijije ukugabitanya n'ubugarariji bwacu. Petero nawe avuga ati, ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho ku kugororoka. Inguma ziwe nizo zadukijije. Ni mu ikete rya mbere Petero yanditse, gihimba ca 2 umurongo wa 24. Hano Petero avuga ko Yesu yadukijije ibyaha, nk'uko Yesaya mu gihimba ca 53 umurongo wa 6 havuga ngo, twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, uhoraho amuremeye ku bugabitanya kwacu. Ibigabitanyo vyanje nawe mugenzi, nivyo vyatumye Yesu Kristo abambwa kugira ngo adukize. Yesu niwe muganga mukuru w'imitima yacu n'imibiri yacu. Ugomba gukira indwara iyo ari yo yose, yegera Yesu Kristo. Hari benshi iyo bagwaye birukira bakamenyi, bagasesagura utwabo twose. Yesu niwe muganga wacu, niyo twamwirukirako aradukiza. Ivyo rero nshuti, ntubifate uko bitari. Ntibisigura ko udakwiye kuja kwa muganga, kuko inzira Yesu acamwo twabonye ko zitandukanye, n'imiti nayo yo kwa muganga arashobora kuyikoresha ngo agukize indwara yawe. Ico utokora ni ukubivanga no gukora ibyaha. Yesu atwara ubumuga bwacu kandi akikorera n'indwara zacu. Mbega turashobora kwibaza igituma abanyamibembe basabye Yesu
kubahumanura aho kumusaba kubakiza indwara. Imibembe kuri bo yarababaza umubiri, ariko guhumana nako kwababaza umutima. Umunyamibembe yategerezwa kuba kure y'abandi bantu, mbere n'abo mu muryango wiwe, kugira ngo ntabahumanye. Guhumanuka bizera ko gushobora kubakiza n'indwara zabo. Abantu bamwe bamwe ntibatahura uko icaha co mu mutima gishobora gutera indwara mu muntu, kandi yuko gukira ico caha bishobora no gutuma indwara ikira. Ariko kandi ibi ntibivuga yuko indwara zose ziterwa nuko twakoze ibyaha. Mugabo bahinga baramaze kubivuga yuko hariho nk'icaha c'inzigo, icaha co kureka guharira, gishobora gutuma umuntu agwara umushishito, ugasanga umuntu yarayinze. Ivyo rero ni ingaruka z'icaha. Mu gitabo c'Abalewi mu gihimba ca 14 umurongo wa mbere kugeza kwa 20 niho tubona inkuru z'umunyamibembe, ingene cari igikorwa c'umuherezi co kwemeza ko umuntu ari umunyamibembe, kandi cari n'igikorwa ciwe kwemeza ko umunyamibembe ahumanutse. Hariho n'imigenzo myinshi yabanza kugira ngo wa munyamibembe yahumanutse asubire kwemererwa gusubira aho abandi bantu bakoraniye. Akarorero muri iyo migenzo harimwo inyoni zibiri z'ikimazi. Imwe barayikerera ngo ikigereranyo co kwezwa, nk'uko tubisoma ku murongo wa 5 muri ico gitabo c'Abalewi igihimba ca 14. Iyindi nayo bayirekurira mu gahinga ngo ikimazi c'umwidegembyo mushasha. Uwo muntu yabaronse, nk'uko tubibona ku murongo w'indwi. Umugenzo wa kabiri nuwo kumesura impuzu, kwiyuhagira umubiri hamwe no kwimosha ahamera umushatsi hose, nk'uko bisomwa ku murongo w'8 no ku 9 muri ico gihimba ca 14 co mu gitabo c'Abalewi. Umugenzo ugira gatatu cari kimazi c'abana b'intama babiri. Umwe yatangwa ku kimazi c'impongano, nk'uko tubisoma ku murongo wa 11, uwundi nawo watangwa ko ikimazi c'ivyaha, nk'uko tubisoma ku murongo wa 12. Vyoserezwa Uhoraho ngo bahongere uwo yaba ariko arahumanurwa ubuhumane, ngo bahongere uwo yaba ariko arahumanurwa ubuhumane bwiwe. Umurongo wa 19 niho tubisoma. Imibembe rero ni ikigereranyo c'icaha, yatandukanya uwuyigwaye n'ubwoko bw'Imana. Ntiyashobora gukira kiretse Imana yonyene igombye kumuhumanura. Imana ishimwe ko yemeye gukuraho ibyaha byacu kugira ngo iducire inzira yo guhumanuka. Haleluya! Kandi Imana ikwiye gushimwa, kuko uwo munsi indwara y'imibembe iravugwa igakira. Nico gituma mugenzi wanduye iyo ndwara udakwiye kwigunga, ukwiye kwegera abaganga bakakuvura, ariko cane cane uhunge umubembe w'icaha. Uwo nawo nta handi uvurirwa, ni muri Kristo Yesu. Ubumuga bw'umuhungu w'umukuru w'umusoda bwashikirijwe Yesu Kristo nk'icifuzo gusa, kuko umugwayi yari kure, kandi ukwizera niko kwatumye uwo muhungu akira iyo ndwara yiwe. Intahe yuko kwizera yakoze ku mutima wa Yesu. Hari n'izindi ndwara zakiriye mu nzu kwa Petero abantu b'ubumuga butandukanye. Yesu Kristo yarabakijije, nk'uko vyavuzwe na Yesaya mu gihimba ca 53 murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ikindi dukwiye kumenya, Yesu ntiyigishije akoresheje amajambo y'ubushobozi gusa, ariko yarakoze n'ibikorwa vyerekana ubushobozi buva ku Mana, Imana y'urukundo. Bimwe muri ivyo bikorwa yakoze ni ibi: Umwami Yesu yakijije abantu benshi indwara zitandukanye. Yaragaburiye abantu 4,000 akoresheje utwo kurya dukeyi tugizwe n'imitsima ndwi hamwe n'udufi dukeyi. Yigishije ivyerekeye urupfu,
ukuzuka no kugaruka kwiwe. Yaravuze iby'ishengero azokubaka, yarerekanye iby'igihe kizoza n'icubahiro ciwe. Yerekanye kandi ingene abazoja mu bwami bw'Imana bakwiye kumera. Yigishije kandi ku vyerekeye umubano. Yarerekanye abazoba aba mbere mu bwami bw'Imana aba ari bo. Yashikije ivy'abavugishijwe n'Imana. Yigishije ivy'ubutumire bwo mu bwami bwo mw'ijuru. Yamenyesheje ivy'ingene urusengero ruzosenyugwa bo n'ibyago bizoba mu gihe cyo kugaruka ku mwami Yesu. Mugenzi uri kurakurikirana kino cigwa, urumva ko umwami Yesu yagaragaje ubushobozi bukomeye bwo gufasha abantu bari mu bibazo bitandukanye. Nagomba ndakumenyeshe yuko uko Yesu yarari ico gihe n'uyu munsi ariko akiri. Niwaba rero ufise ingorane, nuzimumenyeshe wizeye, urabona ugutabagwa. Reka mbere niwaba wizeye dufashane nawe gusenga kugira ngo ingorane urimwo Yesu azigukuremwo. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uwo warungitse mw'isi kugira ngo yigishe abantu iby'ubugingo, agakora ibimenyetso n'ibitangaza mu bari bamukikije. Ndakwinginga kugira ngo n'uyu munsi Mana urabe uwo muntu ariko arakurikirana kino cigwa, akaba ari mu kibazo yumva atagira uwo mutabara, na cane cane ikibazo c'icaha. Mana numuhumanure, umukure kw'ico caha, hanyuma umukize n'ico cago arimwo, kugira ngo nawe anezerwe agushime. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.